ni BBC gahuza miryango ivugira Nairobi kuri metero 19 na 31 ku mirongo ya FM yaga binini no kuri internet kuri bbc-gahuza.com. Ni isaha imwe n'igice z'ijoro i Nairobi, ni isaha 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Bernard Bankukira. Turaonukije kandi tubaha ikaze mwese bakunzi ba BBC gahuza miryango. Turi kwa kabiri gena kujya 21 ukwezi kwa kane umwaka wa 2026. Izi ni zimwe mu ngingo zigize amakuru yo kuri mugoroba. President Evariste Ndayishimiye arongoye ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika yize ko imigenderanire hagati y'ishirahamwe n'ibihugu vya Sahel ishobora kunaguka. Abahiganira gusubirira umunyapolitike Antonio Guterres mu kibanza cy'umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu batangwe kumvirizwa mu kanya gaheze. Macky Sall wa Senegal ahangana batatu bose bava muri Amerika y'Epfo. Naho President Donald Trump avuga ko hamwe agahengwe hagati ya Iran na Amerika korangira atakivuyemo, Amerika izoca isura gucucagira amabombe kuri Iran. Iran nayo iti dufise umukanyuro mushasha wo kwivuna. Uno musi kandi ni kwa kabiri tubafitiye igikino urunana. Amakuru ahagariwe na Anne-Marie Nyomiza. Idonido ni mukanyuma y'amakuru avuga hirya no hino ku isi dushikirwa na Judas Nkundimpundu. Umwungere wa Ecclesia Papa Leo yageze muri Guinea Equatoriale yavuze ko izina ry'Imana ridakwiye nari mu kwishimikizwa mu gusigura ibikorwa vyo kwica. Ku ntambwe ya nyuma y'urugendo rw'iwe muri Afrika, Papa yagabishije ko kazoza kazina muntu gahakwa kuba kabi hatabaye ukwitwara neza mu gusumba mu vya politike no kubaha amategeko mpuzamakungu. Leo yariko arashikiriza ijambo abantu isinzi barimo n'umukuru w'igihugu wa Guinea Equatoriale Teodoro Obiangema yashyize ku butegetsi mu 1979. Urwo rugendo kandi rwashikanye uwo mwungere mukuru wa Ecclesia Katolika muri Angola, Cameroon na Algeria. Pakistan isaba leta zunze ubumwe za Amerika na Iran kongereza ikiringo c'agahengwe buca kirangira mu gihe bitaratomoka neza ko impande zompi zizohurira mu biganiro bishasha bitegekanijwe ku mugwa mukuru Islamabad imbere y'uko kiringo kirangira kuri wa gatatu. Gushika ubu Iran ntiremeza canke ngahakane ko izokwitaba ibiganiro. President Donald Trump yavuze ko adashaka kongereza ikiringo c'agahengwe, aho yashimangiye ko Amerika ihagaze neza mu bijanye n'ibiganiro. Tuzogera ku masezerano meza cyane. Nibaza ko atayandi mahitamo bafise. Twarasambuye igisirikare cabo co mu mazi, twarasambuye igisirikare co mu kirere, twarishe abategetsi, kandi ndibaza ko duhagaze neza mu biganiro ku buryo dushobora kugera ku vy'abandi ba president bari kuba bakoze mu kiringo c'imyaka 47. Iyi ni BBC. Igisirikare ca Israel kivuga ko umusirikare yafashwe amasanamu ari karamenagura ishusho ya Yezu mu manuko bwa Liban agiye kuvanwa ku rubuga rw'intambara ace afungwa imisi 30. Ico gisirikare kimenyesha ko abandi basirikare bari bahagaze impande bakaba batigeze batanga raporo kuri iryo kosa, batumwe ko kugira bisigure kandi ko hazofatwa izindi ngingo. Ifoto yerekana uwo musirikare wa Israel ari karamenagura ishusho ya Yezu akoresheje inyundo yarahanahanywe cane ku mbuga hwaniro na Nyagiro, yongera yiyamirizwa mu kivunga ivyatumye umushikiranganje wa mbere wa Israel abinegura. Bernard urakoze Judas. Abantu bane bipfuza kuja mu kibanza c'umunyamabanga mukuru wa ONU mu kanya gaheze batangiye kumvirizwa kugira ngo hazotogwemwo uzosubira umunyaportugal Antonio Guterres. Michel Bachelet yahoze ari umukuru w'igihugu ca Argentine niwe yatangiye kumvirizwa. Muri aba bakandida harimo umunyafrika Macky Sall yahoze ari umukuru w'igihugu ca Senegal, ariko ntikimushigikiye kandi ntanashigikiwe n'ishirahamwe y'ubumwe bwa Afrika. Juventine Muragije Maria atubwire vyinshi kuri inkuru. Muri abo bakandida bane, batatu baturuka muri Amerika y'Epfo. Abo ni Michel Bachelet wahoze ari umukuru w'igihugu cya Chili, umugore w'imyaka 75 wanabaye umukuru w'urwego rwa Loni rushinzwe uburenganzira bwa muntu. Undi ni Rafael Grossi wahoze ahagarariye Argentine muri Autriche, ubu akaba ashinzwe urwego rwa Loni rukurikirana iby'ingufu za nucleaire.
uwa gatatu ni Rebecca Mayufisi, uyu akaba yarabaye icyegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu cya Costa Rica. Macky Sall wahoze ari perezida w'igihugu cya Senegal nawe ari kuri uru rutonde, aho yatanze kandidatire ye adashyigikiwe n'igihugu cye ndetse n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika. Ibihugu bya Afurika byagaragaje ko bidashyigikiye Macky Sall kwiyamamaza kuri uwo mwanya ni 20. Imigenderanire hagati y'ubutegetsi bwa Bassirou wa Senegal na Macky Sall y'imyaka 64 ntimeze neza nyuma yo kuva ku butegetsi muri 2024 habanje imvururu ziciwemo abantu ziturutse ku mugambi wa Macky Sall wo gushaka manda ya gatatu. Manda y'umunyamabanga mukuru wa Loni uriho ubu Antonio Guterres izarangira mu mpera z'uyu mwaka. Uzatorwa muri aba akazatangira imirimo ye mu ntangiriro z'umwaka utaha wa 2027. Uzatorwa kandi azaba aje mu gihe kitoroshye mu mateka ya Loni, aho uyu muryango uhangayikishijwe n'amikoro make nyuma y'uko Amerika yawuhaga amafaranga menshi. Trump yanzuye ko bitazakomeza. Urakoze Juventine. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi ari nawe warongoye ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika muri iki gihe avuga ko agiye gushikiriza icegeranyo kizotuma imigenderanire inaguka hagati y'iryo shyirahamwe n'ibihugu bya Sahel byarihagaritswemo kuva bibayemwo gutembagaza ubutegetsi. Perezida Evariste Ndayishimiye yabivuze mu rugendo yagize ejo muri Burkina Faso, aho yabonanye n'umukuru w'ico gihugu Colonel Ibrahim Traoré. Ni warongoye ishyirahamwe ry'ibihugu byo mu karere ka Sahel rihuriyemwo Burkina Faso, Mali hamwe na Niger, uko ari bitatu byose bikaba birongowe n'intwaro za gisirikare. Inkuru ya Prime ndi ku magenge. Uretse kuba ari watwara ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika muri iki gihe, umukuru w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yarasanzwe ari intumwa y'iryo shyirahamwe muri ivyo bihugu vya Sahel kuva mu mwaka uheze. Muri iyo ntumbero rero Perezida Ndayishimiye avuga yuko yagiye kubonana n'umukuru wa Burkina Faso kugira atahure neza ivyerekeye ako karere na Burkina Faso ubwayo. Inyuma yo kubonana na Colonel Ibrahim Traoré, Perezida Ndayishimiye avuga rero ko yatahuye neza ivy'ako karere, ko none agiye kubishikiriza ishyirahamwe ryari ryarakumiriye ivyo bihugu. Les discussions se sont passées très bien et maintenant ibiganiro vyagenze neza. Ubu ndazi uko rigufadika kwa karere ka Sahel n'abanyaburkina Faso. Ngiye kwandika icegeranyo ciza, icegeranyo gifadika nzoshikiriza ishyirahamwe rya Afurika, nkaba nizeye ko hashingiwe kuri ico cegeranyo imigenderanire izoca isubira gukomera, hanyuma turi hamwe twerekeze kuri kazoza duhurirako. et on pourra aller ensemble vers un avenir commun. Burkina Faso, Mali na Niger byose byarahagaritswe mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika nyuma yaho muri ivyo bihugu uko ari bitatu abasirikare batembagarije ubutegetsi bwari buhari, kandi bikaba bitaragarura intwaro ishingiye kuri demokrasi. Ni navyo vyatumye bifatirwa ibihano n'ishyirahamwe ryo mu karere kavyo CEDEAO, mu nyuma mbere bicabera ryivanamwo bishinga iryo bihuriramwo ari bitatu, Alliance des États du Sahel. Byose vyugarijwe n'intambara y'imigwi igwana yitirira izina rya Islam. Urakoze Prime. Mu gihe isi yose ihanze amaso Islamabad muri Pakistan ariko hategurirwa inkunga igira kabiri ibiganiro hagati ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abatari bake baracibaza nimba koko ivyo biganiro bizoba. Iran ntirigera itomora nimba izorungika canke itazorungika intumwa zayo, mu gihe President Donald Trump avuga ko hamwe agahengwe k'ibihugu ibihugu vyompi vyari vyumvikanye ko arangira atakivuyemwo, Amerika izocucagira amabombe kuri Iran. Iran nayo iti dufise umukenyuro mushasha. Inkora Jidasi Honde Mpundu. Biragoye gutahura neza ingene ibintu bigiye kugenda mu gihe Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeza gukoresha imvugo igaragaza ko umwumvikano w'impande zombi ukiri kure nk'ukwezi. Mu gihe Perezida wa Amerika Donald Trump asa n'uwipfuza ko hoboneka amasezerano vuba cane, ivyo yaheza agatangaza nk'inzinzi ikomeye ya politiki, Iran niyo isa n'iyikwega amaguru. Mbere ntiranemanga icese ko ishobora kurungika abayiserukira mu biganiro bitegekanijwe muri Pakistan. Ni mu gihe agahengwe k'indwi zibiri impande zombi zari zumvikanye kazorangira kuri uwa gatatu. Perezida wa Amerika Donald Trump avuga ko atifuza kongereza ico kiringo. Mbere yabwiye abamenyeshamakuru ko niyo carangira ata amasezerano arashikwako azoca asubira gusukira amabombe n'ibisasu kuri Iran. Yamara Iran isa n'idafise ubwoba. Umukuru w'inama nshingamateka wa kino gihugu yavuze ko Iran iri kitegura umukenyero mushasha wo kwivuna ibitero hamwe intambara yosubira kwaduka. Intambara Amerika na Israeli zatanguje kuri Iran kuva mu mpera z'ukwezi kwa kabiri uwo mwaka yagize ingaruka zikomeye ku butunzi bw'isi, hatibagiwe ku karere ka Afurika y'ubuseruko. Ahanini Iran mu kwivuna yarakoresheje n'umukenyuro wo kugara umuhora wa Hormuz uca mu gice kinini c'ibitoro bikoreshwa ku isi. Mu nyuma na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahavuye zikora zityo, zugara ibivuko vya Iran kugira ziyibuze gushorera mu mahanga.
kubera iyo ntambara iduga ry'ibiciro vy'igitoro n'ihungabana ry'ingendo z'indege vyatumye uruja n'uruza rw'ibidandazwa ruhagarara mu mpande zine z'isi. Ubu isi yose ihanze amaso Islamabad muri Pakistan ahariko hategurirwa ibiganiro, abatari bake bakibaza ikizovamwo. Urakoze Judas. Igihugu ca Iran kiri muzo kwitabira inkino z'igikombe c'isi c'umwaka ziteganijwe kubera muri Canada, Mexique na Leta Zunze za Amerika, ariko ibitero vya Israel na Amerika bibandanya bishobora gutuma Iran ititabira ihiganwa rizohiriramo ibihugu 48 ku ncuro ya mbere. Inkuru yake nayo. Umushikiranganje wa Iran ajejwe inkino Ahmad Donyamari mu kiganiro yatanze ku bijanye nuko ico gihugu kizitabira higanwa ry'isi yose ry'umupira w'amaguru riteganijwe muri irici, yavuze ko ingingo ya nyuma iri mu minwe ya leta canke inama nkuru ijejwe umutekano muri ico gihugu. Yongeye ko bishoboka ko ingingo ari yo kudakina, ariko ntiyavuze ryari ingingo ntabanduka izofatwa. Ahmad Donyamari yavuze kandi ko imyimenyerezo y'umugwi w'ico gihugu itekanijwe kubera mu gihugu c'Ubutaliyano mu ndwi igira gatatu y'ukwezi kwa gatanu, kandi ko izomara indwi yose. Mu gihe rero umutekano woba utifashe neza ku bakinyi, kandi Amerika kimwe mu bihugu bizokwakira izo nkino kikaba kitarahagarika ibikorwa by'intambara, uwo mushikiranganje avuga ko hazoca hafatwa ingingo zibereye. Perezida w'ishiramwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA Gianni Infantino avuga ko Iran izitabira iryo higanwa atakibuza. Yongeye ko iryo shirahamwe ryizeye ko amahoro azoba yagarutse ibintu byifashe neza. Infantino yavuze kandi ko Iran ikwiye kwitabira iryo higanwa kuko ico gihugu cujuje ibisabwa kandi ko n'abakinyi biteguye. Biteganijwe ko inkino z'igikombe c'isi zizoba hagati y'itariki 11 z'ukwezi kwa gatandatu n'itariki 19 z'ukwezi kw'indwi. Amerika kikaba kiri mu bihugu bitatu bizakira izo nkino, ibindi bikaba ari Canada na Mexique. Uretse Iran hari n'ibindi bihugu bizitabira izo nkino byafatiwe ingingo zijanye n'uruhusha rwo kwinjira muri Amerika, harimo Haiti, Senegal na Cote d'Ivoire. FIFA ivuga ko abakinyi b'ivyo bihugu n'ababaherekeje bazoronswa uruhusha rwo kwinjira, ariko ko gushika ubu abafana ataburenganzira bararonka. Urakoze Syriac. Madonna yemeye agahembo ku muntu azomfasha kuronka no gusubiza imyambaro yari yambaye mu biro vya Coachella muri Leta Zunze za Amerika mu mpera z'indwi iheze, nyuma yuko hari bimwe mu bikoresho vyiwe vya kera vy'inyambaro vya buri birengero nyuma y'ivyo birori. Inkuru ya Latifa Mutasi. Madonna yanditse ku rubuga rwe rwa Instagram ati ibisi imyenda gusa ni igice cy'amateka yanjye. Yongeyeho kandi ko ari Queen of Pop cyangwa se umwamikazi wa pop. Muri iyo myambaro yabuze harimo ikote rya mauve, crosse ndetse n'ikanzu yambaye ubwo ari yatunguye abantu agaragara ku rubyiniro yari kumwe na Sabrina Carpenter mu gikorwa cyabereye muri California kwa gatanu nijoro. Madonna yaranditse ati ndimo gusenga kandi nizeye ko hari umuntu ufite umutima mwiza uzabona ibintu akamenyesha ikipe yanjye. Nuko nyuma yongeraho ko azatanga igihembo kuzabisubiza. Mandi makuru twabateguriye y'imyidagaduro, umuhanzi w'umunyekongo wamamaye ku izina rya Fally Ipupa yatangaje ko afite album yitegura gushyira ahagaragara muri uyu mwaka mu kwizihiza imyaka 20 amaze akora muzika. Ni igice cya kabiri cya album izazikurikiye yaherutse gusohora yitwa XX, yagiye hanze kuwa gatanu tariki 17 ku kwezi. Iri indirimbo 20 iri mu njyana ya lumba yo muri Kongo, iya Afrobeat, R&B ndetse n'izindi. Igice cya kabiri cy'iyi album cyitwa XX Delirium kizasohoka ku tariki 10 kwezi kwa gatandatu uyu mwaka, ari no munsi imyaka 20 azaba yujuje. Urakoze Latifa. Tukatuga kisa 12:43 mu Burundi no mu Rwanda. Bona abakunzi urunana umwanya ni gwanyu. Karemera akomeje gukora ibishoboka byose ngo yite kuri Honorine utwite. Sori no hangayikiriye. Abitewe n'iki? N'urunana. None se gutatubwira icyo duhamagariye Devo? Urabona isaha ihagaze nkuko duhagaze? Maze guha abana igikomanza hano mu gikone gushaka amagi yarahari ngo mbatekere umureti, nayo ndayabura, nakagatoki ndakabura. Ntasubwo urumva ayo magi n'agatoki k'imineke ntabibika he Devo? Niko arinda ko ntacyo uvuga se wowe maze iminsi usigara ku rugo. Ninjewe. Ninde waje hano? Ariko se mubaza utamukanika Devo. Kandi ni wowe utuma Rinda yigira nabi shyaka. Niko Rinda.
ni gute umuntu agusiga ku rugo ukaba utazi ibyahabereye uba wazerereye? Ariko ntabwo nazerereye mama, Ranzi niwe wenyine wabonye nyogokuru agiye mu murima bakajyana. None se ubu ibyaburiye hano mu gikoni byararigise mwana we? Kandi nari nanegetseho urugi. Warwegetseho wigira mu nzu muri televiziyo, kuki utashyizeho ingufuri? Ubwo yarabyibagiwe. Reka umwana aze muza mu gikoma ajye kwiga, ibindi turi bukurikirane tuvuye ku kazi. Oya Shyaka, dutereye abantu bino batubona amatwi bakatwibuka bwije nuko bukeye. Nikori karame, ubu kuko ntiwatekereza ngo wibuke? Nta muntu wibuka waje ahangaha. Ariko rero ba Muzara baje hano, mbasiga hanze ngiye mu nzu kubashakira amandazi. Ubwo ntunyumvira? Nta mandazi twe twabaguriye warayabahaye rero? None se ko bambwiraga ko bashonje nari kubigenza gute papa? Guha abandi bana icyo barya nta kibazo urinda, ikibazo ni ukurangara bakakwiba. Ariko rero sinzi niba aribo batwaye ku gatoki k'imineke n'amagi, kuko sinababonye binjira mu gikoni cyacu. Ibyo byihorere ndabyikurikiranira. Jya mu nzu nk'igikoma vuba udakererwa ishuri. Ubuse kuko abana bari batwibye devo. Simbihamije ubu none ahangaha, ariko ndabakeka Shyaka. Aribo rwose abana bo kwa Pascal baba batangiye ingeso mbi, bazavamo amabandi karundura. Ni ukuri pe. None se ubwo ko yikojeje mu murimo ugahita utaha Kareme? None se ubwo niwibuka ko uyu munsi ari ugomba gusubira kwa muganga ku gipimo nuri? Ugira ngo se hari gahunda yo kujyayo mfite Kareme? Ngo iki? Muri iyi minsi imeze neza rwose, nta mpamvu yo kujya guta umwanya kwa muganga, nawe rwose isubirije mu murimo. Ntibishoboka nuri, ntiwakwica gahunda rwose wahawe na muganga yo kugaruka kwipimisha nk'umugore utwite. Ukumva rero nzakomeza kujyayo zira nshuro zose 8 bavuze? Ugomba kuzubahiriza hatavuyeho n'imwe. Barabikubwiye ko kwisuzumisha nk'umugore utwite ari igikorwa cy'ingenzi ku buzima bw'umugore utwite n'ubw'umwana. Uyimvanga mu mutwe rwose Kareme. Ariko se mada, ubu uzajya wubahiriza amabwiriza wahawe n'abaganga, ari uko nonse yataje hano koko? Uriya nawe ntajya arambirwa. Ubu mukanya arajya kubona ubona seseka yahangaje kunyibutsa kubahiriza gahunda yo kwisuzumisha nk'umugore utwite. Nta mpamvu yo kumuvuna kandi mpari nk'umugabo wawe. Ari inshingano zanjye kukwibutsa no kugufasha kubahiriza iyo gahunda. Ahubwo we haguruka witegura ugende. Ariko umugabo nawe rwose ubuse wigize umujyanama w'ubuzima ubundi wowe. Uvuze ngo icyo nori usigaye ntukira mu matama rero. Urumva nagutuka uko mugabo mwiza. Nubwo hanuka se ugira ngo byambuza kugushishikariza ngo ujye ku kigo nderabuzima koko? Erega ni rwo ruhare rwanjye mu kubungabunga ubuzima bwawe nk'umugore wanjye twite n'ubwo umwana wanjye uri mu nda. Rwose njye nawe namaze kwandika mu mutwe wanjye ko nta wundi buryo rwose Kareme. Ubundi twakanajyanye, ariko urabizi ko bushize twari turi kumwe. Ndasigarana rero umwana ugiye bagusuzume, bityo tumenye ko ubuzima bwawe n'ubw'umwana utwite bumeze. Banakugire n'inama z'uko tugomba gukomeza kububungabunga. Nagiyeyo none umenya ntarara muri runo rugo Kareme. Sinakubuza kuharara kuko ari iwawe, ariko nanababara, ariko ntibyagarukira mu kubabara gusa. Ko numva ibishyize ku rundi rwego Kareme, wankorera iki? Mbega imineke iryoshye, niko yemwe ba, imineke iryoshye gutya mwayivanye he? Mu nshuti mama. Ni umwana w'inshuti yacu twabwiye ko dushonje maze arabiduha. Uwo mwana Imana imuha umugisha mwinshi, maze guhera ubu uwo mwana mu musure kenshi n'umuntu asanga bamusigiye imirimo muyimufashe. Mwaramutse? Ni amahoro se ko mutuzindukiye muga? Ni amahoro mukobwa sha. Ahubwo se ko witeretse uruseri rw'imineke wenyine kandi uri kumwe n'abana mukobwa sha. Abana sugira ngo barayishaka, bariye myinshi. Kaze na Muzara, ni mugaruke. Ubwo mugiye ko mumbonye mukagenda? Kuvoma. Tugiye kuvoma. Niko semwe ba, ubu muganga Devota niwe mutinya ko mbona muhise musuherwa kandi twaganiraga mumeze neza. Niko se mukobwa sha. Karame. Ni wowe wohereza abana bawe mu ngo z'abaturanyi gukorakora. Ngo kugira gute muga? Kwiba. Bibiki? Niko Kaze nawe Muzara. Mwibye kimwe agakubitwa n'inkubame. Kuba tukasurumva ari wo muti w'ikibazo wa mubyeyi we. Ni ukuri ko Imana yo mwijuru ibyo uvuze binyutuyeho pe. Ndabica ariko. Urabica kandi wicaye iby'ibyibano bakuzaniye. Ngo byidevo. Yemwe ba, mwari mumaze kumbwira ko iyo meneke mwayivanye he? Ko mama wanya wabaza ntimumusubize Muzara. Tubabarire mama Linda, ngusabye imbabazi. Mutubabarire rwose.
devo ntakubeshya ubu ndasa n'urota kuko ari ibyo uvuga n'ibyo abana bavuga sinzi ibyo ari byo. abo bana baje iwanjye bajya mu gikoni baterura agatoki k'imineke n'ikureti y'amagi bivuze ko imineke nsanzwe urya ari imyiba. Data wambyaye we ngo none ko twari dushonje siba sigaho umukobwa aje rwose twabonye agatoki gahiye kari dushonje kwihangana bira umva ntabwo nshaka ikikomeza kunsakuriza hano ndekura devo ndekura izo ngegera zihinahina zinyukanyuke zigara nayo zonse nta soni mwangegeramwe mwankozi z'amahano mwangiye turamwe kunkoza isoni mu baturanyi. umukobwa aje nasigaho nta mwana wongera gukubita urumva ikindi urashaka kundusha amahane kandi ari nge bibye. ni impamvu ngewe umukobwa Jana Jeanne d'Arc ndi umukene ariko njye ibyo nkwe maboko yanjye sinjya niba. Muzara nawe kazeye nimuceceke nimurekera gukurira nimwongera kwiba tuzabajyana kuri polisi babafunge muranyumva. ko mbona wimejeje neza sugiye he muri uyu mugoroba mada. Negereje ko abana bagera hano nkajya ku gasantere kugura amayinite. Ndashaka amayinite ngahamagara Leya kuko rwose ntangiye kugira ubwoba. Ubwoba bw'ikizi? Bw'uko ashobora kuba atazagaruka inyarurembo tana. Erega burya ngo agahanga umugenzi kabi yagiye. Oya we Leya agomba kugaruka rwose vuba kandi akaba hafi ya Chris tugategura ubukwe nkamubera umushyingira. Yewe Rahira ko nariya mutazaba ka cyakirondwe cyumiye kuri w'inka yarariwe kera. Utikitana ko Nyesi yabisubiranyera. Nk'umuntu ukorera ku kigo nderabuzima ndabibona n'amaso yanjye ko Chris na Nyesi urukundo rwabo rwongeye gushinga imizi. Koko se Anyesi ava ku kazi ke akaza ku kigo nderabuzima agasanga titirere mu biro bye bakamaramo n'akanya yewe baganira. Ubundi bagasohoka bakinjirana mu modoka bakagenda kandi mbabona baseka bishimanye n'ukuri. Ubu Leya kuko aracyakora iki wabo ye baba we mbega inkuru we Rumarimu yabonye agiye aramukorana. Ese kubirakariyemo nkaho Leya ari umukobwa wawe wabyaye. Ariko we ntuza agasuzuguro n'akajogorangwa iduriya yanjoze tana ntabyo uzi. Uramenye wa mugore we uramenye ntuzantiranye n'umuryango wa Munyeshyaka mupfata itirere ndabikubujije. Ntibishoboka rero ntibishoboka yewe Chris ni uwa Leya kandi ngomba gukora ibishoboka byose Nyesi uriya ntazatahe mu rugo rwe. Ngo kisori ubwo uzakora iki ku bantu babiri bakundana koko? Ngo nzakora iki? Ndababaye gusa. Ubabajwe n'iki se? Ndababaye Leya ni indangare ntiyagombaga gutinda iwabo gutya. Sinshaka Nyesi mu rugo rwa Chris nubwo atatwara Leya agatwara undi mukobwa ariko ntatware iriya Rumarinkwi we. Nuko ye uzamutegeka umukobwa agomba kurongora noneho. Ndeka uretse na Chris se umuhungu wabyaye we wamuzana w'ibyo bigakunda mada. None umwana wanjye arihe ko ari wowe rwose namusigiye Kareme? Namusigiye nyirakuru nyarukira mu isantere kureba ko nasubira mu kazi. Uko wagasubiramo se gute? Erega cya cyuma kirakora cya koperative kandi hari ahantu rwose narahahayiraga Nori. Uretse n'umushahara bampembaga nashoboraga kwigurira amasaka, soya, ingano ngacuruza ifu y'igikoma, imyumbati yabayeze bikaba uko nguko ngacuruza ifu y'ubugari. Ndabizi rwose haradutunze Kareme n'ukuri. Ubu sinzi icyo nakora ngo bariya ababyeyi bo muri koperative bansubiza akazi rwose. Uriye musore bagahaye nzamunaniza nzamusebye ko akura nabi kugira ngo ariko rwose ndakwinginze Kareme uzagenda ubinginge ariko ntuzakora ibibi rwose kandi nibatana kagusubizaho tuzabaho rwose utitesheje umutwe. Ubu wese kwa muganga byanyenze bite? Ni bya bindi nyine bongeye kumbwira ko ngomba kurya indyo yuzuye kandi kabaho ibikomoka ku matungo imbuto n'imboga nyine simbyibagirwe kuko muganga yambwiye ngo nkeneye kongera amaraso. Utambwira ko bagusanganye amaraso make Nori? Oya da ntabwo ari make ariko nyine ngo ntarebye neza yaba make. Ubwo ntimunyumvira Norine? Ubu koko mu bintu twabura imboga zirimo Nori? Mama ntafite ibiti by'amacunga n'ibyavoka koko izo mbuto warazibuze? Ariko rero nawe Karemera rwose wirakara nyine nararangaye ariko ngiye kwisubiraho izo mboga n'imbuto mbyihate pe. Si imboga n'imbuto gusa rega ifunguro ryawe nk'umugore utwite rigomba kuba rigizwe n'amatsinda y'ibiribwa bigize indyo yuzuye kandi ntihaburemo n'ibikomoka ku matungo. Muganga nyine yabisubiriyemo rwose. Ugiye hese Kareme
aho harimo ibiki ko numva bihumura nk'agashingwa ry'inyo ca wiseka wowe si ubizi n'icyo kindi cyahumura gutyo nari Karemera we ni ukuri uri umugabo mwiza ku isi yose wanguriye akanyama gakaranze rero ni inshuti yanjye twahuye tutaherukanaga ingurira akaburushete maze rero ndamubwiye nti wa mugabo we sinakarya jyenyine kandi umugore wanjye n'umwana rwose ariyo bakeneye ibikomoka ku matungo kundusha. Karemera urakoze cyane ni ukuri uri umugabo mwiza mpereza ndazivanga n'izindi mboga nari ngiye guteka ubundi dusangire. Karemera ntusanzwe ni ukuri nzajya ndatira abandi ko nashatse neza wigomwe brushette wari ugiye kuryoha zitahana koko. Herega ishema ryanjye nuko umugore wanjye utwite n'umwana atwite bagira ubuzima bwiza. Nibyo rwose Karemera. Kandi rero kubugira mbigizemo uruhare ni ukubashakira ibikomoka ku matungo nk'izo nyama, indagara, amagi, amafi ntibibure mu ifunguro ryabo kuko bigira intungamubiri zihariye utasanga mu bindi biribwa. Nanjye sinzagukoza isoni sinzagutenguha nzajya mbirya nkomeze kugira imbaraga nyine ari njye n'umwana ntwite tugira ubuzima bwiza. Miga iwacu rero abirya kure neza najya ku ishuri azaba umunyabwenge ishema ritahe mu rugo kwa Karemera. Niko Serope ubu ugiye kujya wifatanya na nyokuru wawe koko? Iyo ngira urufunguzo mba nagufunguriye mama ariko nyogokuru yarutwaye mu cyumba cye. Genda umubwira ruguhe nyine unkingurire. Kandi yanyiyamye. Mama ariko si utuvuge ko niyo imvura irimo kuguta arimo kuyumva koko mama. Umvamo ko waretse kumenera urugi ko kugasubira iyo wiriwe. Ariko si uko niba mvuye no ku kazi nsubireyo. Ubu ugiye kujya wenjira mu nzu hakiri kare kugira ngo ukunde umime. Ubu natinze bigeze he koko mama? Umva mbese ngo urabeshyera akazi kageze 2 z'ijoro se ni kazi nyabaki. Kunze kubyivugiye ko ari 2 z'ijoro rwose. Ubundi se usanzwe uryama iki gihe cyangwa wagiye mu buriri gusa kugira ngo ukunde ubone uko mfungirana? Wa mukobwa we nakwiyemye gutaha amajoro urangurananira uwinsakuriza rero. Mbese umwanzuro wawe ufashe n'uwo kundaza hanze imvura ikanyagira? Ntibizi ko wanze kunyumvira suragira ngo ngirene. Mama uziko hakiri kare ku buryo abantu bose bakigenda nuko Pascal ntibararyama aribo bafite impinja ubu koko mpaye amenyo y'abasetsi. Umva nye narakwiyamye ndakubwira ngo uriya musore sinkimushaka n'ibyo yankoreye wanga kunyumva none uragira ngo ngirene. Byarambabaje ntabwo ushobora kubyumva ukuntu byambabaje. Ese ubwo ni icyo urimo kunziza mama? None igihe udashaka kunyumvira uzi ko udataha iwanjye ngomba kuguha isomo rero ku buryo utazongera kunsuzugura. Niko se mama ubu imyaka mfite urayibuka cyangwa kuki ushaka kumfata nk'umwana w'igitambambuga kandi ndi umuntu mukuru? Ndakubwiye ngo nta rutugu rukura ngo rusombe ijosi mu koko. Simvuze ko nakura ngo nkurute kandi mbona ari byo urimo. Ariko ndi umuntu mukuru wakwirengera ingaruka zose z'ibyambaho. Nkoze icyaha se wamfungirwa cyangwa nakwifungirwa mama? Wenda ubwo nagufungirwa. Kingura mama kingura. Ndabyanze. Ariko se urashaka kubinyagiza kubera iki koko? Aya makimbirane ya Nyesi n'umubyeyi wazarangira ate? Naho mu kiganiro runana cy'ubutaha. Ikinamico runana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication mukayikurikira kuri radio BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. Ikinamico runana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kuyigeraho andika ijambo Ikinamico runana official maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa 0783181064. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook. Kuyigeraho no kwandika ijambo Urunana. Dusubikiye ikiganiro runana cy'uyu munsi naho butaha. Ni kuri kino gikino urunana rero turangirije kamakuru yacu kuri wa kabiri mukamwumvise ko President Evariste Ndayishimiye arongoye ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika yizeye ko imigenderanire hagati y'ishyirahamwe n'ibihugu vya Sahel ishobora kunaguka. President Donald Trump avuga ko hamwe agahengwe hagati ya Iran na Amerika korangira atakivuyemo Amerika izoca isubira gucucagura amabombe kuri Iran ni Haiti dufite umukenyero mushasha wo kwivuna. Amakuru yarahagariwe na Anne Marie Niwemwiza muhinga bw'ivyuma
yari David Nzaho. Ku izina ry'abo bose rero hamwe n'abo bose bafashije kugira ngo aya makuru abashikire Bernard Bankukira nkaba ndabashimiye mugire umugoroba mwiza canke umunsi mwiza canke igitondo ciza bivanye naho muherereye mu mpande zitandukanye z'isi n'agasaga.